Dubai ni umuji w'igitangaza cyane ku isi. Dubai ni iwabo w'abagwizatunga barengeje urugero, niho hari amahoteli amadasanzwe y'inyenyeri ndwi, niho hari inyubakwa zigera mu bicu nk'iyitwa Burj Khalifa ipima hafi kilometero uja hejuru. Kubera ubutunzi budasanzwe Dubai ifise, abantu biremeye amazinga mu mazi bahejeje bayubaka ko amahoteli n'amazu y'ubwiza butangaje ugereranije n'ubuzima abandi babayemo. Bo bameze nk'abamaze kwishikira muri kazoza, babaye mu buzima bw'indoto za benshi. Ariko nanone kandi 85% vy'ababa Dubai n'abimukira bavuye mu bihugu bigiye bitandukanye nk'Ubuhinde, Philippines, Afrika n'Uburayi. Dubai rero n'umuji ushobora kuronderamwo ubutunzi kandi koko ukaburonka wabura umukozi asanzwe canke umunyamitahe, kubera ko Dubai n'umuji worohereza abipfuza kuja kurondera y'ubuzima, kubera ko nk'ubu leta idasaba amakori ku bantu benshi cyane bakorerayo. Uri umukozi asanzwe Dubai ubuzi neza ko amafaranga wakoreye ukwezi kose bazoyaguha uko yakabaye atagiciro na kimwe bakase ko. Byumvikana neza ko Dubai yorohereza abipfuza gutera imbere. Ariko nanone kandi Dubai n'umuji ugira ubushuhe bwinshi cyane ku buryo bushobora kugera no kuri -50°. N'umuji uzobonamwe amataxi yitwara drone za taxi. Birumvikana neza ko hari umuji uhamahirwa bakorerayo cyane abanyamitahe. Ariko nanone kandi biravugwa ngo ntavyera ngo de Dubai ni nawo muji ushobora guhuriramwo ibibazo bikomeye cyane utari byigira ubona handi. Mu muji wa Dubai utagira amahera ubumeze nkaho atacurico, kubera ko nk'ubu uhura n'ibibazo bikomeye cyane ukisanga utagira huba. Mu kiganiro cy'uyu munsi ntitugaruka ku bintu bidasanzwe ku muji wa Dubai, ahubwo ico ni kiganiro tuzokurikiza kino. Uyu munsi rero tugire tugaruke cyane ku buzima abakozi bava cyane muri Afrika baje gukora muri Dubai babayemo. Ku ruhande rumwe abantu benshi baje gukora akazi gasanzwe Dubai baraharongera ubutunzi, mu gihe abandi bisanga mu buzima bukomeye cyane batagira aho baba. Yamara kenshi ugasanga bararamye barabara. Bakobwa naho benshi ugasanga babaye mu buzima bwo gucuruza amagara, ariko mu by'ukuri atari bo babizemwo, ahubwo biterwa n'amashira hamwe avuga ko ajana abantu gukora akazi Dubai. Ugasanga ntakorera mu muco, ahubwo agatamugaga abo yarungitse, bakisanga mu buzima bubi, mbere benshi bakanahafungirwa. Aya mashira amwe abesha abakiriya babo ko bakigera Dubai bazoshikira ku kazi kabahemba umushahara mwiza cyane, mbere bakanabizeza akazi koroshe. Ariko yamara suko biba bimeze. We gusa ugishika ku kibuga c'indege ca Dubai niho ubona koko baguhenze, telefone ntibasubira kwitaba, ukabura ukwakira, ukisanga myibarabara mu buzima butoroshe habe n'ubusa. Ariko nanone kandi samashira hamwe yose adakorera mu muco, kuko hari amashira hamwe akubwiza ukuri ugasanga koko gukorera Dubai biraguteje imbere. Iki kiganiro ntikigamije guca intege uwari we wese yipfuza kuja gukorera Dubai, oya pe, ahubwo tugaruka ku nkuru z'abagiye Dubai batitonze ngo bamenye koko nimba ayo mashira hamwe abarongeka akorera mu muco. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugaruke ku nkuru zibabaje z'abisanze mu buzima bukomeye cyane mu mabarabara y'i Dubai biturutse ku manyanga amashira hamwe akora mu kurungika abakozi i Dubai. We gusa ico usabwa no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi, waheza nkakubwira iby'amatwi yawe atigeze yumva handi, nyuma tukisanga tuzi ibyo benshi batazi. Prosper ntumo mu bitabo inshuti y'inyandiko niko nitwa ndanaguha ikaze. I didn't choose this life. Sinigeze mpitamo buno buzima pe. If my fingers, nimba koko intoki zanje zari nk'urushinge rw'isaha, nari kuzikata nkazikura ko zose kugira ngo ncungure ubuzima bwanje. Ubuzima bwawe mubu bumeze nkaho napfuye. they call me Nora. Banyita Nora Anikman. And this is my story. Iyi rero niyo nkuru yaje, inkuru nshobora kuvuga gusa n'amarira menshi cyane pe.
mu gace kamwe ko muri Cameroon kazwi ko gakinye cyane hari umwana w'umukobwa yarabayeho ubuzima bwa wenyine, yarabayeho nk'agati ka waga kuma kakisenya, yahuye n'ubuzima bugoye cyane kandi bigoye kwihanganira, ariko yabandanije guharanira indoto ziwe. Nora afise imyaka 29, ni umwana w'imfuvyi yakuze abavyeyi biwe barapfuye hakiri kare. Yavukiye hano Imakea muri Cameroon, ahantu hazwi ko hari ubuzima bugoye cyane, birumvikana ko asanga ubukene bwinshi. Nora yahevye ishuri akiri muto cyane kugira ngo abandanye kubaho. We yamenye kare ko ubuzima atari uburiri bushashe kw'amashurwe, icari gisigaye kuri we no gucunga neza utwo yari yasigiwe n'abavyeyi. Yizera ko tuzomukura mu bukene, ariko nanone kandi ntaho yabona urukiza muri ako gace yabamo, ahubwo yabona ko kazoza keza azogakura mu mahanga, kandi nta handi yakabona atari kuja i Dubai. Nora yari yizeye ko niyaje Dubai azoronka akazi keza, amasezerano y'akazi n'ubuzima bushasha, ariko agishika ku kibuga c'indege ca Dubai yahasanze ibitandukanye n'ivyo we yari yizeye. Nta muntu n'umwe yari amurindiriye, nta kazi, yewe nta naho yari afise ho kuba. Ishirahamwe ryafasha abantu kuja gukora akazi Dubai, ari naryo ryamufashije gushika i Dubai, ryaciye rikuba telefone yisanga wenyine Dubai atahafise ho kuja. Kandi bino vyabaye kuri Nora, biba kuri benshi cyane bavuye muri Afrika, bakisanga mu mabarabara badafise aho kuja. Amajansi menshi ahuza abakozi n'abakoresha usanga akora mu buryo butemewe. Rimwe na rimwe harabakubwira ko uzoronka aho kuba akazi keza ku buryo uzohembwa amadirhams 50,000, ariko hashitse mwabo bose nta numwe asubira kwitaba telefone. Aha rero niho uca wisanga wenyine mu mabarabara y'i Dubai. Nora aragira ati jewe nk'umukobwa akiri muto, indoto zaje kwari kuronka akazi keza i Dubai, ariko ubu ndabona ubuzima atambabazi bugira pe. Now I think life is so unfair. Mu minsi yakurikiye Nora yabaye mu buzima butoroshe cyane, yabuze haba hatagira icyo afungura, atamazi, atanaza aho yoja. Aha rero amahirwe yarasigaranye kwari kuja hamwe n'abandi birabure badafise aho kuba, hitwa Union Metro Station. Aha hari abantu bashonje cyane batagira ico gufungura, niho baba, birumvikana baraharara. Ahantu rero birabagora cyane kuronka amazi yo kunywa kubera ko amazi bagoye cyane kuronka i Dubai. Union Metro Station yaramamaye cyane kubera haba birabure benshi cyane batagira akazi, badafise ico bafungura, ubushuhe bo bakubitira hanze. Nora we yari yarumvise inkuru z'abantu baje Dubai bakisanga bari mu bihe bibabaje cyane nk'ivyo ari mwubu, ariko we ntiyakeka ko bizohava bimushikira. None nawe yisanze mu bibazo bikomeye cyane, atari no mu kwikoramwo ngo bikunde. Yisanze ahantu atamuntu n'umwe amyitayeho, ubuzima kuri we bwari bumeze nk'ubyicuritse. Umutima wiwe wari wuzuye agahinda, yiyumvira ko agiye kurara mw'ibarabara atagira akazi ndetse n'icyo afungura. Nibwo rero haza umugore adandaza amazi atangura kumuremesha, amubwira ati urabona aba bose bari ngaha nta na kimwe dufise, ati rero jewe ngurisha amazi kugira ngo mbandanye kubaho, ati mushikanje nawe ni wabishaka unyegere tugurisha amazi nta kibazo. Ati Dubai ubona mukobwa muto yuzuye ibibazo birenze, ibaze jewe mara umunsi wose nzunguruka ya mabarabara mvuga ngo amazi, ati yamara nturire, ibintu byose bizogenda neza, twese hano dufise ibibazo bikomeye cyane. Icari gisigaye conyene nk'icizere kuri Nora, kubera ko yari amaze kumenya ko kubaho muri Dubai ari co bita tamaking, kuje utazi urondera akazi. Nora agira ati jewe navuye mu muryango wiyubaha, bose bari banyizereyemo, ubu bose bibaza ko mbayeho neza i Dubai, ariko ndiko nkora ico bita tamaking. Nkuko mubizi tamaking no kugenda utazi iyo ugiye urondera akazi, utazi aho uzogakura. Nora yari afise inzara atacizera asigaranye. Noneho Nora uko niko yinjiye mu buraya aja gucuruza amagara kubera ko yabuze ico afungura. Iki rero nico kintu abigeme benshi bakiri bato bakora iyo baje Dubai bizeye akazi keza, ariko bakisanga mu kaga nk'ako Nora yisanzemo. Aha rero mwaka gace ka Dubai biramenyerewe cyane ko akorerwa uburaya bukozwe n'abakobwa bisanze batagira aho baba ndetse n'ico bakora.
nyuma rero nibwo Nora yabona ko uburaya atobushobora niko kuja mu byo kudandaza inzoga zitemewe mu muji w'abisilamu i Dubai. Nora aha yarafashe inzira igoye cyane kandi irimo ibibazo byinshi cyane kuko kugurisha inzoga zitemewe muri Dubai ari ibintu bitihanganirwa habe n'ubusa. Mu nyuma rero ntivyatevye igipolisi cariko gihiga abantu bacuruza bitemewe n'amategeko. Nora akibumva yaciye yiruka yataye umutwe. Nora yarabizi neza ko afashwe ashobora kujanwa mu ibohero agafungwa. Muri Dubai rero ijambo bed space rirazwi cyane, bisigura ko ari aho abakozi barara. Ni mu mazu y'abagwizatunga babarabo aho usanga udutanda duto cyane, ariko nanone kandi tugakoteshwa ku biciro biri hejuru cyane, ku buryo agatanda kamye gashobora gushikana amadirham 1,500 ndetse no kuduga, ariko nanone bikavana naho kari. Muri ayo mazu rero abantu bari hagati ya 10 na 20 basangira akumba kamwe. Hariyo udutanda tugiye tugerekeranye, no kuvuga bamwe barara hejuru abandi munsi, ariko nanone kandi ibyo ntaco biba bitwaye ku bantu bifitiye akazi bakora. Ikibabaje n'abahagera badafise ico gukora nibo bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Uyu yagize ati I came to Dubai. Jewe naje hano i Dubai ntumwe ko n'uwo mu muryango wanje yambwiye ko byiza nozi Dubai nkarondera ubuzima. Yambwiye ko inji Dubai byo babyiza kuruta kuguma muri Cameroon aho nari nsanzwe nkora akazi k'ubushoferi. I found a different story because ariko ngeze Dubai nasanze bitandukanye n'ivyo yambwira. Nko ngaha turara ibyaho birayobeye, nka jewe ndara hejuru aho twahatoreye akazina ngo ni Burj Khalifa. Niho hantu hameze nk'ahazimbutse aho ushobora kuriha amadiramu 150 canka yarenga. Uyu nawe agira ati abantu bita abaja bamwe bashobora kukubwiza ukuri mu gihe hari abandi baguhenda, bakakubwira bati niwagera Dubai uzohita uronka akazi muri company iguhemba neza. Abo bantu rero bagusaba amahera menshi cyane pe kugira bakugeze Dubai. Ico bakora baguha visa yo gutembera. Mu bisanzwe iyo visa ntizimvye cyane pe, ariko ubiravye bo batwara amahera menshi cyane. Abo bariha visa ndetse n'itike y'indege hama yasigara bagaca bayatwara. Igihe rero wagize amahigwe bamwe baraza bakagutora iyo ugeze ku kibuga c'indege, abandi nabo hagera igihe ugeze ku kibuga c'indege baca bazimya telefone. Ikibazo rero abanyafrika benshi bakunze kugira iyo baje hano muri Dubai babiterwa nabo baaja batarabizigirwa. Hano rero i Dubai yutagira amahera uburi wenyene. Ikibazo rero ucugira no kubura amahera uriha aho urara, ayugura ivyo ufungura. Ikindi nuko buri nyuma y'amezi 3 utegerezwa guhinduza visa. Ivyo utabikoze haca haba ico bita overstay, kuhaguma ibihe byose. Nkuko abanyafrika benshi ubu baje muri Dubai bahuye n'ico kibazo gikomeye. Ati burya kuguma muri Dubai ntivyoroshe. Ushobora kuvuga ko uje Dubai kurondera akazoza keza, atari ko rimwe na rimwe suko biba bimeze. Si bose bahakura ubutunzi. Ati ntivyoroshe hano pe, cyane kurondera akazi ibintu byoroshe pe. Ibaze ko aja akwaka komisiyo nk'akazi wohembwa amadiramu 1,200, hama ugategerezwa gutanga komisiyo y'amadiramu 800 ku kwezi. Bisigura ko rero ukora amezi ashika kuri 2 udahembwa, amezi 2 udahembwa uko nyene. Jewe natanze miliyoni n'igice ndihira visa yo gutembera kugira ngo ngere hano i Dubai. Uyu munsi nyene nkiza abambwiye ko umuaja yandungitse atigeze ari haho njyama. Aho rero nategerezwa kuyironderera ubwanje. Nayasavye mama wanje ngo andungikira yandi mafaranga kugira ngo nshobore kuriha basi n'ukwezi kumwe. Mvugishije ukuri pe, nagize ibihe bikomeye cyane. Kuba ngaha mu muji wa Dubai n'ibintu bitoroshe pe.
mu bisanzwe Dubai ni ahantu heza ho kuronderera ubutunzi waba nyamitahe canke umukozi asanzwe kubera ko Dubai yorohereza abakorayo. Ariko nanone kandi amashirahamwe amwamye ahuza abakozi n'abakoresha akoresha amanyanga ugasanga yataye abantu mu kaga. Yari Prosper ntuma mu bitabo inshuti y'inyariko ariko nitwa ico gusobanura kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzozurahungukira ubumenyi bwinshi cyane bugiye butandukanye. Ciao ciao.